Shalom shalom abari kure n'abari hafi Amerika mu Bwongereza ndetse n'abari mu ntara zose z'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Turabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe. Rero ishengero Église de Dieu Donald ryabateguriye igikorane ciza cyane. Umuyobozi wacu muramuzi, n'umuyobozi w'iryo Église muramuzi ni Apotre Mose wa kabiri. Hama rero tukaba twabateguriye ico gikorane cyo gusengera igihugu cacu ciza c'u Burundi n'indongozi zirongoye igihugu cacu, duhereye kuri Generale Ndayishimiye Varisito nabo bari kumwe. Ico gikorane kizobera ku mutumba mwiza cyane wa Kirekura ku magenekerezo ya 4, 5, 6. Nagoma ndamenyeshe rero ku magenekerezo ya 5 na 6 tuzokubakira Imana ingoro yayo ya etage. Kuri amagenekerezo abiri azobarangiza igikorane. Rero ndabwiye ngo sidukana niyo nkazoba habara abaririmbyi korari komeye cyane kwisi yose bita Komeza Urugendo. Iyo korari murayibona ngaho inyuma. Iyo korari izobica bicike. Kabiri hazoba hari umuririmbyi mwiza cyane musanzwe mumenyereye beta bose babireba, azoba yurutse indege ava mu gihugu cy'u Rwanda, azoba ari ngaha. Aho tubabwiye abaririmbyi babiri nimwahashika muzoraba ibidasanzwe, ibimuga mubizane, abapfuye uwo munsi nimuze mu bahambe, muze mubazana abapfuye bazozuka mu izina rya Yesu. Ciao.